nyene cyo mukuru w'igihugu haje kwakira intumwa zishira hamwe CRGR ihuriyemwo ibihugu bishika kuri 12 vyo mu biyaga binini vya Afrika bakaba ari intumwa zari zaje ziserukiye abashinga amateka b'ivyo bihugu kubera ko bagiye kumara imisi bari mu nama ngaha i Bujumbura, inama igiye kuziga ibijanye n'amahoro n'umutekano muri akarere kacu. Izo ntumwa zari zirongowe n'umushinga amateka yaje ava mu gihugu ca Congo Brazzaville, aho yashimiye cyane nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyane kwijambo yavugiye mu nama nshinga amateka, aho yerekanye neza aho igihugu cy'u Burundi gihagaze mu bijanye no gusimbataza amahoro n'umutekano mu karere, akerekana nuko yari asanzwe amuzi, yarigeze kugendera igihugu ca Congo ico gihe uwo Mutama yari umushikiranganje wa mbere, akaba yibuka neza yuko mu majambo yagera avugira muri Congo yari umuntu yerekana yuko ahagarariye koko amahoro n'umutekano muri gihugu ca Afrika. Nshobora mukuru w'igihugu rero yafasha akaryo yafashe umwanya kugira ngo asobanure uko igihugu citunganije, aravuga ibijanye n'amahoro n'umutekano, aravuga ivy'iterambere, arabereka kandi yuko zibaye n'intumwa za mbere zakiriwe ngaha mu ngoro yo kwa Ntare Rushatsi, ati iki ni kimenyetso kitabesha yuko muzokwandikwa mu gitabo mu mateka y'inzu. Ati rero iki gihugu cacu nkuko mubibona muhereye ku y'ingoro no mu gihugu cyose muzoshobora gutemberera, muzosanga ko ari igihugu citunganije, abantu bari ku kivi, amazu menshi yarubatswe, ibibuga vyarubatswe, aho bakuru ba guverineri mu province cyangwa mu makomine bakorera, abenshi bakorera mu mazu agerekeranye. Ati ivyo byose bikorwa n'abene igihugu bari hamwe, vyerekana yuko y'amahoro n'umutekano vyabonetse, abene igihugu ico bakora baje ku kivi. Ati rero naho igihugu cy'u Rwanda kidutera cerekana yuko kidashaka dutera imbere, twebwe nta kindi tuzokora atari kuja ku kivi. Ati kandi iyo turiko turavuga ibintu vy'u Rwanda kuvuga yuko tuba turiko turashikuza, kuko bamwe muri mwese muramaze kuvyibonera yuko hari n'ibindi bihugu yaba nka RDC canke Tanzania canke n'Ubugande, mwama muzi yuko igihugu cy'u Rwanda cyama kiriko kirabasotora. Rero nimutabiraba neza muzosanga amahoro n'umutekano tuba turiko turagwanira ngaha mu karere biduciye mu ntoke. Kubitwerekeye ngaha mu Burundi twebwe nta ngorane, ico dukora ni ukugira gusa turaba imbere kazoza, kuko ivyo dufise turiko turashaka kugira ngo tubitegurire abene igihugu ahasigaye. Namwe muzo tube hafi kugira ngo ibintu byose tubikore dutera imbere ngaha muri akarere.